Mwaramutse. Kimwe mu kintu abarundi gituma tutanareklama changement, usanga abantu turi ba ntibindaba, ugasanga umuntu avuga ati ikintu ntikinkorako. Nk'akarorero c'est pas bavuze ati abasirikare tuzobahemba makeyi, ukumva we ko ata muntu ufise mu gisirikare ntaco bikuraba. Bavuze nk'akarorero bati abantu bose baba ku mabarabara mugomba gushiraho amapavuma n'ibiki, ukavuga ati je ko ntaba kwibarabara ntibindaba. Bavuze bati tugiye gusaba abantu bose bafise amatongo baduhe imiliyoni 2.5 kugira ngo tusubire tuyabandike ko vyo bitanga amatitre, ngo je ko atatongo mfise canke ndafise parcelle mu gisagara ntibindaba. Pourtant nuvuga ko economy ni nka ecosystem, usanga ibintu bigenda bifatanganye. Iyo bavuze ati petrole yabuze, sinzi igihe navageze kuvuga ngo abantu bafise imiduga nibakeyi. Petrole ibuze si umuduga gusa, usaba ko udafise umuduga mugabo ibintu bikakwafekta. Kubera iki? Nuba udafise umuduga uzogenda ahantu, uzogenda hose n'amaguru, uzova Igitego ushika i Bujumbura n'amaguru. Iyi transport cyongerekana cyo budi bonje nta hantu je nigumira muhira. Très bien, mugaho ibintu ujya utarima, ntabwo abantu benshi ntibarimo munyu, ntibarimo amakaye y'abana, ntibarimo amakaramu, ibintu nk'ivyo n'ibintu vy'ivyimburwa. Hari ntaza atima umuceri mugabo bashaka kurya amafi bashaka kuyarya, ico gihe aza transporter azanwa n'izo modoka zinywa igitoro, no kuvuga amabeyi acaduga. Et puis y'amabeyi ikintu kimwe kiduze n'abandi bose hirya no hino bashaka kuduza rimwe nyene kubera speculation, ahari nyene kubera ivyo bita cost of production, canke expenses, business expenses, kubera ivyo binjiza muri business navyo vyazamutse. Donc nk'uvyo nyene umuntu yimporta ibintu bikaduga, nawe acashitse akaduga ibeyi. Niba igitoro caduze, nawe abiranguza igitoro ndimo bitira transport naca duga ibeyi. Niba aba mu nzu nyene inzu nawe yene akashaduza ibeyi. Bon, shitse kuvy'inzu rero navyo kandi navuze video ku Bujumbura bariko baridomba ko inzu zaduze. Ni naho kandi ndakwerekaho regulation, amategeko ya leta ashobora gutuma nk'inzu nk'akarorero ziduga. Nk'ivyo vuye vyo gupava nk'akarorero Bujumbura ngo bashaho pavuma canke amashugwe. Ubu naho bavuze ngo babahe ntuzeye bahayane mafaranga ngo baha amatitre. Bon, asipoze que jewe nafise inzu i Bujumbura ndiko ndapangisha ntayibamo. Kupangisha inzu burya ndi business, abantu bashamo ama emotion, naho umuntu aryama très bien, mugabo ku muntu yaguze iyo nzu ngo ayipangishe ni business, n'urudandazwa mu Rundi. Mu rudandazwa uba ufise ibintu bita expenses, ibintu bisohoka ndugufata iyo uja kurangura transport yo gushikayo n'amafaranga wabiranguye, ugashirako n'amakori, ugashirako nimba ari umukoresha ukoresha, ivyo byose vyitwa ama dépenses ukoresha, hanyuma ukagurisha ugaca uraba inyungu, niyo iba ari dépense minus ayo wagurishe minus ama dépense. Nimba ikintu wakiguze amadolari 10 ukagishikana iwawe ku madolari 10, ama dépense yose yashizemo, no kuvuga ico kintu muri make wakiguze 200 kugira gushikira iwawe watanze amadolari 200, ugashaka kandi ko kumbura fusantu storage yaco je ne sais pas. Bo rero iyo ukigusha 200 ico gihe ntuba wungutse, ugusha musi ya 200 ngo ubuhomvye. So inzu nayo nyene nuko nyene ifise ama dépenses, hari nk'umuntu aba yaragufashe ingorane akariha banke, nubwo yatafashe banke aharura ko ajya amafaranga yayishize mu nzu yashira muri banke ariko aramungukira, ariko n'ama dépenses novuga ari continuer abandanya. Notama nimba afise gazo akaronka umukozi kuyikata, ico ni kimwe. Niba ari hira security buri kwezi, hanyuma uciyuze ukavuga uti bo tera amashugwe, avuga ati bo acaraba ukuntu amafaranga y'amashugwe ayakura muri iyo nzu nyene. Uvuze uti duha amafaranga y'ikori, acaraba ukuntu muri iyo nzu nyene ari havyaza umusaruro, kuko urumva iyo ufise asset iri kuguha amafaranga nta kuntu uzurakira yandi mafaranga ushira muri iyo asset, uja ku iyo asset yimenya ahubwo ari igihe amafaranga atari uyiha amafaranga. Sizi ko ivyo byumvikana. So ivyo bica bituma mfete n'amarenti n'inzu mfete ziduga, nwego nivyo ntazo yashirayo yose kukodesha. Muga ikintu baca bakora, ndavuga nk'umuntu ndi familie n'ivyo bintu vy'amazu, nuko acara bati bo ntanzu miliyoni ku nzu kugira ngo nk'iyo indi titre, nta kindi kintu kimaranze by the way ku nzu. Sio kimwe niyo utanze amafaranga inzu yipende ushira ko peinture canke toiture nshasha, nta kintu kimuronse iyo titre nta sense ifise. Iyo warufise yayihagije nta kintu kimwe baguhaye kuri uwo miliyoni. Icaca akoresha bate mu miliyoni akavuga nk'akaroro nka 10, akavuga ati 1,100 mu mezi 10, dushize ku 1,100 mu mezi 10 nzona yarekipeye, cyangwa ku 50 mu myaka 2 nzona yarekipeye, cyangwa ko 25 ubwo nzo yarekipeye mu myaka 5
komsa canke ine aca bigenza uko nyene akashira ku 10,15 ku kwezi kugira ngo azotinde aya récupérer canke moitié canke une fraction uko biri kose ni kuvuga ko ama dépenses yo kuri iyo nzu apanda yaba assurance yaba interest rates vya biki niko n'inzu batera bapandisha iyo ni formule bakoresha abalenderode bose mu bisagara vyose donc iyo leta irikishiraho amananiza ku balenderode hari abantu bavuga ngo aba bafise amafaranga abo bizu byinshi bakomeshe me baca bakomesha abapangaye niyo problem ihari kandi umulenderode wafise ibindi vyinshi akuramo amafaranga arababara n'ivyo agafaranga buryo umuntu akakwatsa igihe cyose urababara mugabo umuntu aho ababara cyane gose nujya muntu yarapanze ivyo ndavuga nk'umuntu napangishije kandi nkurikirana ibintu vya property market sawa mugira umunsi mwiza.